Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo bakunze ibiganiro kanguka aho muherereye hose. Nanje uyu munsi numva ngobewe cyane no gushinga intahe ku vy'Imana yankoreye. Mu byukuri jewe Imana yankoreye ibintu vyinshi. Ego nahise ngushintaye kuko ino ntahe ari benshi izofasha bazoyumviriza. Jewe nagomba guhera mu 2019 ngeze mu 2025 uyu munsi. Jewe rero no kuvuga ubwa mbere na mbere nakunda gusengera mu ishengero y'abantu bigisha ivyagezwe. Mugabo rero muri ico gihe imyaka yose nabayeho nariho ndi umuntu niyagiriza icyaha, numva nyene kumengo hari ivyo ntariko ndakorerako uhere ku vy'amasabato, ku vy'ivya 10, ibintu vyinshi cyane bitandukanye twagenda turumviriza mu gigisho baduha. Rimwe rimwe nkumva umengo ni inyigisho nziza kuko basoma ijambo ry'Imana. Mugo rero icaza kuntwenza kandi icaza kuntangaza kenshi na kenshi nibasoma mu isezerano rishasha bakunda kudusomera mu isezerano rya kera. Rero nkama nibaza ico kibazo. Rero nkumva mu mutima wanje ndarushe, nkumva namandushe, nkumva umengo vy'ukuri siniga numva ko Kristo Yesu ari muri jewe, agendera muri jewe kandi agakorera ibidasanzwe muri jewe. Nama numva nyene kumengo ntaco ndico, nkama ndiko ndihana, nkumva vy'ukuri nyene mu mutima iwanje ndaremerewe cyane. Muri ico gihe rero none umviriza inyigisho zo muri kanguka. Enyagihe ndibuka umukozi w'Imana Kristo yigishije kuvyerekeye ivyo vyagezwe, hanyuma rero acacishamo ijambo ry'isabato. Incayo ndabikurikirana. Bene data, ibintu vy'isabato birarusha cyane, birarusha. Naringeze ku rugezo rw'uko n'akazi nakora unzaniye amafaranga isabato yatanguye ko twayitangura sinceri, no kuvuga amafaranga sinanatora, nta n'ikintu na kimwe nigira ngora kuri uyo munsi. Rero nkumva ndarushe, nkabona kumengo hari byari bikenewe byo gukorwa. Mu nyuma rero maze kumva izo nyigisho zake numva kubohoka. Ijambo ryambohoye nyamukuru, ryambohoye kabisa. Nubu nzokwama nibuka, nzorinda nsaza ndarigendera kuko ari ijambo ryambohoye. Ni ijambo yasomye mucete Paulo yandikiye abikorosayi igice cya 2 havuga ko yuko izano rya kera ari igitutu c'isezerano rishasha. Rero muri ico gihe ndavuga ati kumbe mu izano rya kera nari mu gitutu, bya bindi byose banyigisha nkabura amahoro cari igitutu. Ati rero ningeze mu kuri kweri, ndi muri Kristo Yesu. Ubu Kristo ndamubonesha amaso y'umwemu, ndumva ko ari muri jewe, aravuga byinshi cyane. Maze muri ico gihe numva nyene ku mutima ndanezerewe, numva vy'ukuri nuje kubohoka, numva vy'ukuri nyene mfashe iyindi ntambwe idasanzwe. Rero muri ico gihe ndabandanyira ku kinyigisho za kanguka kuri YouTube, ahariho hose nkazikurikirana. Maze rero nguma nunguka kumenya, nguma nunguka byinshi, ntahura byinshi gushika naho numva ngeze kumwidegemvye w'ukuri. Ndavuga ati urevye ukuri numva emerewe neza muri jewe. Rero muri ico gihe sivyo gusa, muri kanguka narahamenye gusenga imisi yose. Jewe bene data sinarinzi kuvuga ngo reka mbyuke mu ijoro nsenge, ariko ndavuga ati reka kibe gikorwa ciwanje, kibe yifungurwa mu buzima bwanje, kuko twigishwa ngo dusenge imisi yose. Iryo jambo rero narigezeko ndumva ko rimpaye inguvu. Si gusenga gusa iyo mvyutse ngiye mu kazi, ahubwo nace mvuga nti ngomba kuza ndasenga imisi yose mwijoro, kuva saa 6 umunsi utanguye, saa 7 y'ijoro, saa 7 kugeza saa 8, saa 9. Ayo masaha ndayagezemo mwijoro kugishikana bugingo n'ubu. Numva ijuri mbwira ngo mbega ntubona ko hageze gusenga. Nkumva ikinkanguye. Iyo dufata agatoro kamfashe numva nk'ikintu gikubise ku rugi kadodora, agaca nikangura nabakwisangasanga ni ya masaha. Agatoro kantwaye, nkumva ijuri mpamagaye ngo we Michel, ngo harageze yuko usenga. Maze nkaca mvyuka nkagaca nsenga Imana. Ivyo byose ndabikesha ekipe kanguka, iragahezagirwa ibihe byose kandi Imana ikomeze kuyigira neza. Rero ni kuvuga ndakurikirana izo nyigisho gose, ndazikurikirana, ndahezagirwa. Niyo numvise n'umutwe umenetse nirukira muri kanguka, niyo numvise akantu kambayeko nirukira muri kanguka. Nukuri umuntu wese yizera Imana muri ekipe kanguka nashishikara afate. Nivyo byose ubona yuko umengo ntibirashoboka, byose ndababwije ukuri birashoboka. Imana twizera ni Imana y'amahoro, ni Imana y'ubushobozi. Izere Imana, wizere
ijambo ry'Imana, wumvirize ubutumwa bwiza, Imana izokugira neza. We wumva hariho n'ibintu abaganga bakubwiye ukumva umengo vyaguciye ivutu, birashoboka sanga urafashe rimwe gatatu ntibirakunda, komeza ushishikara ufata. Imana by'ukuri hari umunsi wawe wategekanijwe, Imana izogukirizako kandi uzagushinga intahe, kuko abo bose bashinze intahe nibisigura ngo barizeye rimwe gusa bica birashoboka. Ego nivyo, harabiza rimwe gusa bica bishoboka, n'abandi bizeye kenshi Imana ikakora ibitangaza. Iyo rero yari intahe yanje, numvise by'ukuri uyu munsi Imana incira inzira cyane, iraneshereza. Mbona rero ko uyu mwanya n'umwanya mwiza wo gushinga intahe. Yesu Kristo akomeze kubahezagira, Imana ihezagire Kristo n'umuryango wiwe by'ukuri, adusengera akitanga by'ukuri, abapadiri bose bakanguka abitanga n'uburyo bwabo. Imana ihezagire Israsi, mu by'ukuri turahezagirwa, ivyo kwidodomba vyaraheze. Mu by'ukuri jewe uno munsi mfite ubuzima bushasha muri Kristo Yesu. Shalom, Imana ikomeze kubahezagira.